murazobaza abo twaronse bose inkuru ko ari byo bonoye bose ubutufise n'affaire de trande bari mu gasho bamwe bose ku ruhande rw'ipolisi zaraheze ubu ziri muri parike hari n'abandi baciriwe imanza zikibira batazobiduha ni ukuvuga ko bazoba bafise izindi mvo bariko barasubiramwo ry'amatangazo kuko jewe mu bisanzwe ntuze itegeko ibwirizwa shingiro riratekanya ivyo umuntu wese ategerezwa gukora nta muntu n'umwe ashobora kubona ikintu gihungabanya kuko guhungabanya amatora ni uguhungabanya amahoro n'umutekano vy'igihugu nta muntu n'umwe ashobora kubona umuntu ahungabanije amahoro n'umutekano ashaka guhungabanya umutekano mu gihugu ngo yinubiye avuga ati oya ndabonye ibintu biteye isoni naka ariko arakora bishobora kuduhungabanya kurabona ko amatora abaye twe turimbagwa ko nta raporo z'umuntu bakubise ikofe cyangwa batemye cyangwa grenade yavuze cyangwa imboho yavuze ku munsi w'amatora sinzi mwe ko ari byo mwaba mumaze kuronka komera po je ntabyo naronse ibyo twumva twari duhimbawe cyane amatora agenze neza kuta indi myaka yose abantu baguma bafite ubwoba tugiye mu matora turagoye tuze kurutaha baratwicirayo bigenda uno mwaka murabona kungene vyagenze okay rero ncambona plus de déclaration kimwe gikoroka ikindi giza vyagenze ko batangiye ico nico kibazo gikomeye cyane nibaza ko ubwo ndabatiye akamu namwe bamyesha amakuru mubabwire bazaniye ajya amadekarasiyo muzo mubabwira ati no kumushikana avuga ko ivyo bintu mutabimuhaye muzobimuhajyari muzobihande kunde umugenduzi mukuru w'igipolisi ntavyo bamuhaye umukomiseri abakomiseri b'igipolisi mu ntara bose abantu bose bitoje barafise amanimero y'amatelefone yabo bose babura amatari bose barafise nimero y'amatelefone yabo bose abakomiseri b'uturere barafise amanimero y'amatelefone kibagiwe co niyiwanje niyahe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi ivyo bintu ntavyo batubwiye cyangwa ngira bari bagiye ntibazi ko ari ibyaha birashoboka bakaza ngo si ibyaha kandi biratunguye neza muri code électorale les infractions liées aux élections ziratunguye niyo novuga ko ariyo chapitre yanyu n'ukungene ivyo byaha bihano n'ubushaka ushobora kugihana ngo ndasomye communique nani ngo birakaze igikaze tuvuga ati habaye iki cabereye hana fata umwanya bose nkabo suye turamaze kuvugana bambwira ngo sawa ngo tugiye mugabo none ubwira declaration nagira refet nizo zibanza kuza imbere ivyakozwe n'ibyo biza imbere hamukagira declaration uvuga ati bazi je nitwe n'inyamiramabi n'umushikiranganji nawe mubwiye vyaranze mugabo katumika ko sawa ngo bishwaye umuntu ashobora kuvuga ati ntavyo tuzokuha kandi batabimbaye nandi bazabanyiriye nabi uko tuzatugumana n'inkozi z'ibibi ziguma zijandajanda n'ivyo vyaha bakoze empinima ni kuvuga ko tuzatugiye nimba ari ivyo nuvuga ko tuzatufise ingorane yo kugumana n'inkozi z'ibibi zitavuye muri siri